Era bakwintia. Iko ndakumva Fabrice yaragomba kwiyeskiza yatahuye ko yagize amakosa yaragomba gusaba imbabazi kujya nabahuje just nitiko bizagenda kujyanye like yaragomba gusaba imbabazi Jewe Fabrice ntaco tuvugana nawe ahubwo ikosa rifise wewe rifise jewe gute urumva ikosa rifise wewe wewe me kuja kumaramaza muri bijya bintu by'uburofa kujya ibintu mwabonye bijya bintu birabaho none gakwinze ndakubaze jewe warabonye ko ari ikintu nari nzi kweri gakwinze no wewe utarubizi kubera iki kijya kiganiro wagiye kubishira ko bijya eski ugikata erega kubishirako naje sije ndabishirako je hajya je ndakora inkuru hama abayishirako barafise ibyo bajejwe bakabikora ama ikindi naco ose ugishirako ariyo wagitanze ndibaza ko beshi babibonye ko byagenze ariko sinangiwe na commentaire kuko hariho nyinshi zambabaje nk'abakunzi banje nyene barambaje ati eske we twari tukwizeye kunuku none utango gutumaramaza benisho uramaze uribaza umaze a peu près 2 jours 3 jours utajyama kubera umuntu bijya kugira cyenda bikore nashaka kumereka ko damukunda imbere yiwe n'imbere y'abakunzi ba Bujahit ndetse n'imbere y'abakunzi ba KG Fab mugabe bijya nabigize nzi yuko byo mujyora kura siko bakubwa ryoherwa n'ibintu doki ba public uzareke shini mu type yakunze umukobwa ko abantu bese babimenya nibaze ko ikosa naba narakoze ari ryo kumwambika alliance tutari en couple ya ibyo nijyo nibaza ko nawe nyine apresse yarantelefone arambye ati ibintu gize nibihiranga kandi kintu womenya je nawe wibagire basi ko izina kwinti yaribaho nabwiye ati sinavuze byinshi gusa amosozi yaciye akoroka. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibaza nshamuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira namabwe bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude wherever you are. Ndabakunda cyane, ndabibutsa yuko tuze abantu bashika ku 800 gusa kugira turonke silver natwe turonke gashimwe, turonke award ya YouTube nka ku ruhande rwa Bujahit kugena twebwe 100 by'aba subscribers. Yes, uno munsi rero nuwundi munsi bwa mbere mwana bibonye kuno byagenze mvuga Fabrice ngaha Fab yaramamagaye ati Beni ndagusavye umfashe kuri ikigongwe kiniki shaka yuko uwo muza n'umukobwa no ndamufitiye nuvuga surprise ndamufitiye nuvuga nka gift canke sindi ndivyo yambwiye je ntavuga ati je ntangorane ndakubona ariko nabandi barabantu nkabikora turabikora ariko rero icyo yakoze mu nyuma mwarakibonye benshi ntibavyakiriye neza no ku ruhande rw'umukobwa nyene bari babiteguriye ko babikorera ntiyavyakiriye neza cyane ariko mu nyuma numva umenga byarasa no byabaye birebere ko ikiganiro murabonye kuntu cyaheze Fabrice kubwiwacu yamamagara ambwa ati Beni ndashaka uzoma ikiganiro kugira ngo ni excuse nsaba imbabazi n'umukobwa kubwiwe nawe ndamusaba imbabazi kuko biboneka yuko bavyakiriye nabi bivanye n'umukobwa kuntu yaravyiteze cyangwa naje ku ruhande rwanje nawe ko ati Beni wenda gusaba imbabazi ko nabonye nagutakarije umwanya nsabe n'imbabazi n'abakunzi ba Bujahit ko numva umenga byarabaye birebire benshi byarabakoze ko twisunze ama commentaire y'abantu ukumugena mwandika. Yes, reka kumbe tumuhe umwanya Fabrice baramutse hanyuma cyo tubandanya n'ibyo munsi. Fabrice bite ni bon yazane yego ndashimana sibenze gute buke nyene to reka ndamutse abakunzi ba Bujahit nongeye ndamutse n'abakunzi ba KG Fab n'abarundi bose bari mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze ba diaspora Baramuhakije. Ego Fabrice wavuze ko uri umuririmbyi wa ego se YouTube yitwa gute KG Fab bagire ko subscribe baba bakoze gose kugira abandaye bashigikira impano z'abana b'abarundi. Ego yes ni KG Fab rero ndashaka benshi bamenya ati mbega byagenze gute kwanza kugira ngo Beni accepte kugira ngo agwerekeze kugira ngo mubonane na kwinti byagenze gute like je nawe ko agenda vyivuga bibaza yuko ko ari byo ndiko mbega twahuye gute byagenze gute hama bigegenda gute antuka simana yuko vyohera ku ntango kuko ni nkuru ndende gose kuko aho ni nko kumbaza ati eske wo gukunda kwinti byatangwe gute gusa Beni twari tuzinanye nkabona ama surprise nyine akorera abandi ndavuga ati okay reka ndamurondere tu Benisho nkuko nyine twatuzinanye bisanzwe ndako ashaka kubifashamo ndakurondera nyene donc ndikombwira mu mutabisiko arabizi maze kumurondera Benisho arambwira ati yego no bikora muga Benisho pardon sinahubwiye ko ngomba gukora oya kandi naje donc bijya nabikoze asike des jours ijya ari yasugira ndayiko kugira nimvire kujya wowe tumaze kuvugana ijya alliance nayikoresheje
haske des jours niko navyumvira ati nobigira ko vyomera fresh gusa ikosa nakoze nuko nabikoze umukobwa atabizi mugabo mbo urashobora kuvyakira utari ko cyangwa kuvyakira ukundi nawe vyokubako cyangwa undi bikamubako sinibaza yuko byari kuca bishika hariya hose kandi iyo uri kurasaba umenya ko wemererwa cyangwa ukankigwa umaze kwankigwa ntigisigura ko bumenje ugumana ubuntu bwawe rero vyarashitse nyene bigenda kujya nyene ndibaza ko beshi babibonye ko vyagenze ariko sinangiwe na commentaire kuko hariho nyinshi zambabaje nk'abakunzi banje nyene bana baje ati eske we twari tukwizeye kunuku none utango gutumara amaza je nk'ibitangura vyarigeze ko muri imvitwa D1 ndamutwenga naje bitaranshikira namutwenze gose ndavuga ati ibintu ari n'abanyandikiye igikorwa cy'ububwa nkuko nabibona kera ariko maze kumenya ko bimaze kunshikira nabo ati finalement birabaho ya ndavuga ati birabaho kuko bimaze kumva ko uramaze uribaza umaze apebre des jours 3 jours utajyama kubera umuntu ndabona ko mengo niyo nsirirashe ariko Paul mo nabonye ko atari yo nsirirashe kuko hari kuba ikiyago hagati yaciwe naho ya yes uho wararundiye umwanya kugira muvugane mubwira icyumviro cyawe ava bijya bitaraba ego ubwa mbere turavugana kuri WhatsApp yiwanje tukavugana muga bisanzwe mbo ndabimubwira yarabinegrije ko ayifatanye nuko yishakiye wamenye ko yanse cyangwa ko yemeye oya harageze nige nyenda mandikira ntiyanyishura ndavuga ata okay reka rero ndabicishe mu inzira kumbure ngira niho doc imbere ya kamera hashaho vya ariko uravyibaje siko vyagenze ya wari witeze ko bizagenda gutega keje fa bijya kugira cyenda bikore nashaka kumereka ko ndamukunda imbere yiwe n'imbere y'abakunzi ba Bujahidi ndetse n'imbere y'abakunzi ba KG Fab ariko sinibaze ko ryari kosa kumubwira ko ndamukunda gusa Paul mumana amaze utawuri kosa nakoze nuko namubwira imbere ya kamera mugabe bije nabigize nzi yuko byo mujyora kuko ko bakubwa bagirwa n'ibintu doc biba en public uzareke shini mu type yakunze umukobwa ko abantu bese babimenya disha nanje niyo system nayo nashatse kubishira ya nashatse kubicisha imbere ya kamera kugira doc nanje ko ariho bimusatisfeza Tireko kubgawa ati navuze ati reka ndabicisha imbere ya kamera abone kwa gwa rukundo abone ko je ko atawundi mfise abone yuko bya bintu bavuga ko baririmbye ko mugendana n'abakobwa benshi abone ko atari byo sibyo none ego ni kurundi ruhande aca vyakirana ego kandi kuvyakira nabi ko kuvyo vyijya vyimvura ntavyo yari afise keje fa mbo kuvyakira nabi nitwaye arabirekuriwe ni nkuko donc nawe iyabingirira cyangwa sindabigirirwe nawe nkabigirirwa n'uwundi ndashira mfise twaye kuvyanka cyo kuvyemera urumva rero abantu yibaze ngo habaye ibiki sinzu yahiye kandi gukunda si icyaha kuko iyo kibi cyaha ho hano abeshi ya yes ndafise ikibazo keje Fab mbega imigenderane yari hagati yawe nawe yari maze igihe kingana gute wari maze kumenya igihe kingana gute ava shano bambeshi ntore bwamenyane gose gusa hari yazike kitari gito tuvugana mbwa ntore bwamenyane gose oya niko widi mukundira iki cyo nibanga ryanje nibanga ryanje par exemple nkono kubwira ati ndamukundira ibi kuko karite je shobora kubona ku muntu ashobora kubona ko ariyo defo yiwe kuko urana gukunda umuntu ufise ikintu mukundira urumva nico gituma hari abakunda abantu bonze hari abakunda bavyibushe hari abakunda bagufi canke barebare ariko nibagena bavuga ngo cyo ndakunda ibi ya jiro shira mukundiye nibanga ryaciyeho yo yes byagenze kujyanye bantu baravyakire nabi twisunze nuvuga 90% z'ama comment ndabona umenga abantu basa nuko umenga barababaye like none umenye gituma abantu bababaye ga Cage Fab ku ruhande tureze ku ruhande rw'umukobwa ku ruhande rw'abantu nuvuga bajya bari wifuje ko babibona ko riki wo kwibaza yuko wo kwibaza gute ko bo byarababaje par exemple ntangore muri famille yanje byababaje barambwira eske ivyo bintu bashobora kubikora en plus imbere ya kamera kujya no kutumara amatwi tutareze urumva mugabo icyatumye abandi nabo sishobora kumenya abandi ko bavyakiriye mugabe shinabonye ko bavyakiriye nabi mugabo ntacyo bitwaye kuvyakira nabi kuko ikintu kije umwese twaye kucyakira uko ashaka urumva ni ikibazo nca nifuza kubaza ati mbega nk'umuntu wari wese bayice muri kice kibanza canje yari ndaze kukibaza mbega ikosa wo waragize riboneka cyane hajya nibyo kuboneka gusa kuri kamera cyane nikosa ryari kugira turyumva mboje nibaze ko ikosa naba narakoze ari ryo kumwambika alliance tutari en couple ya ibyo nijyo nibaza kuko nawe nyine apresse yarantelefone arambye ati ibintu gize nibihiranga kandi kintu womenya je nawe wibagire basi yuko izina kwinti yaribaho muzima bwawe wibagire ko ribaho ikizoba naco ati bagahirahiraho bakagishira YouTube ikizoba uze wimenye nabwiye ati sinavuze byinshi gusa amusozi yaciye akoroka ko nabona yuko donc
iyi nabona ko ariyo nzira ya nyuma kugira ibyanje bigende fresh ariko ntivyagenze ko nabishaka rero bimaze kugenda kujya akambwira uko yacinshira muri liste noire ndamutelefona nyine kugira ni excuse ariko namaze kwitabura yanse muri liste noire yego uvuga ati reka nkora ikindi kiganiro ndamusaba imbabazi yego mbona ivyo mbona mengo vyoba vyiza kandi kuko n'abantu banyakiriye nabi babitawe kutariko mugabo kandi ikindi naco naho banyakiriye uko biyumviriye je nyene bimbayeko nawe vyokubako nakavyomubako gusa bimaze kugushikira nivuga ati khiyirema birabaho mugabo bitaragushikira mugani baca mu kirundi ngo uteranirwa garana avuga ngo ijuru riri hafi donc uvuga ibyo ushaka byose komirema paudo nuko bitaragushikira nivyagushikira uzona yuko KG Fabien ntarira gusema gusa ndabakunda gose yego guys urumva yuko ari ibintu byabaye mu mwanya muto cyane ariko numva umenga byace bizana izindi zuguru z'amajambo menshi cyane like ku rundi ruhande rwawe no ku ruhande rwanje je kubwanje je na kimwe narinzi kandi jewe nari natumwe nk'umukozi nk'umuhesha makuru like nkabigeze kwa dukora gukunda burya umuntu gukunda ni bibi cyane gukunda n'icyaha gukunda umuntu n'umuntu uburenganzira bwawe ni ushobora gukunda umuntu ntagukunde kuba atagukunda ni uburenganzira bwiwe we kumukunda ikindi naco igihe nkimukunda nyene ndashyamukunda nabo byarashye nyine nkabigira imbere ya kamera nikosa nakoze mugani byo cyembuza kumukunda kandi naho yo mbloka cyangwa bikagenda gute erega urashobora kubwira umuntu ndagukunda utamusabye dukundane we ntatonkunda cyinzo kuba ndamukunda nabo byashyitse nyine nkamukunda si icyaha nakoze icyaha nakoze nzi kandi ndiko natahura ubu uce kumufukamira imbere ya kamera nkazana alliance atavyazi iryo nikosa nakoze kandi sorry sana kweli umbabariri aho uri hose ndatsiko ikiganiro kigushikira kandi n'abakunzi ba Bujahid babonye iki kiganiro cyanje cya mbere bavyakira fo ndasavye imbabazi gose mugabo konsigne kuvuga ngo ndeke kumukunda ivyo si ndavyigirira ko je ndi umuntu kandi umuntu agiswe n'ubuntu umutima ukorana na servo ni kuvuga umutima navuga na servo nyina kamvamo nzobikora muka kuvuga nyine polo mama ngo kumukunda ngo ndabihevye biragoye kuko ndi umuntu umva rero wamaze kuba decide uzomukunda umunsi umutima wawe wabikunze wabishimye ati tubireke nuko nyene ambloke aleke ashe muri liste noire aleke naho tutokundana bagusa je ndacyamukunda kandi gose none ko bisa no kumenga Quincy yavyamushavuje gose avuga ati ikizoba ntuzombaze like none ivyo uvyumva gute uzovyitwaramo gutega ga cage file yego arashaka gukora ibyo ari byose kugira je nanje bura amahoro ubwanje uje ubwanje nyene mujiwa amahoro nawe nyene akoze ibindi naho bavyo shagenda gute naho no fadi disha ndashaka kumererwa nabi canke mugane basiko bitoba byiza siyo nzira nziza kuko umuntu arinze aza imbere ya kamera nyene aki excuse nuko hajya umuntu arinze avuga ati mbabarira nuko abayemeye icyaha aba yabonye ikosa aho riri guys ivyo nivyo kandi ivyo usigaye birumvikana ariko ku rundi ruhande je muntu menga wavuze ati waramuronde uramubura yego waramuronde uramamagura uramubura namubuze gose yego mugabo kandi umenye ko isi irazunguruka uno munsi ishobora kumurondera ejo bigahinduka nawe kandondera cyangwa atarondera babonye umenga Quincy yawe ivyo vyumviro ntavyo sindahizake we Benisho kandi ikindi naco namba byose nkamurondera atarondeye cyane azorondera abandi kuko keshi na keshi hari mugani nkunda dukunda batubabaza tukabaza abadukunda ni nkuko nanje byoshika ugasanga ari abumbabaza ariko nanje hababazwa ivyo rero bibaho kuvuga ngo ivyo vyumviro ntavyo afise we nturi muri servo yiwe ugira ugira vuga nawe irevre ndamukunda nawe afise undakunda kandi ujya kudana bakunda abandi turabizi none ko akunda abandi bo sindabizi mugabo ushobora kushika nivyo niko navuga ujya nkunda akunda abandi ujya nawe akunda donc je nkunda Quinty nawe akunda uwundi ujya Quinty akunda nawe akunda uwundi urumva kandi kindi naco burya wirukira ugusiga ugasiga sinzi ko ntabivuga ugasiga ugusanze twirukira abataribo abaribo tukabasiga yego kuko nanje ndabizi wowe uri wa vrai umva bajya bari kumwe nawe ne wa fake siko navuga mugashaka ko babyo yego kuko donc kinama nakunze Quinty harisho namukundiye kandi nashaka kuvuga imbere ya kamera kuko nivyo nakuvuze imbere ya kamera nivyo nakoze imbere ya kamera
nabonye ko byankuye ku buntu premier fans banje baranyandikiye bamwe bafise nimero yanje barambwira ibintu wasarishije wadusarishije ntwari kubigira ukuntu nuko kandi buryo umaze kudraga umuntu nimwe kabira akakwankira ariko sindabizi nabwiwe n'abantu benshi niboneka neza yuko kuri gura bishira imbere ya kamera mugakira bishize imbere ya kamera kugira ndamusatisfaise ndabisubiyemo muko navyifuza siko vyagenze sorry sana. Guys, je kubganje je monumenga twakoresha inzira nziza tumurondere kwince ku rundi ruhande bavuga ko yakoblotse reka je ndamurondere twumve icavuga nawe ku ruhande rwiwe kuko numva umenga byaramubabaje gose na jewe yarambajije like Beni why kiganiro nari nakubwiye nugishireko je namubwira ati kwince je kubganje for me kiganiro ntisije nabishinde yabishirako bifise ababijejwe na je nagisanze ndakibona kuri YouTube la kuko nyene ariko ku rundi ruhande namubwira ati reka tuzura bindi nzira tubikoramo kuko kiganiro kimaze kuja kuri YouTube biba ari birebire cyane kugira kiveko urumva reka tumuronde hanyuma twumve icyo avuga kwinca ku ruhande rwiwe ko turumva yuko ibintu byasaba byabaye birebire je kubganje nitize ko ari ibintu byiza cyane ibintu by'amata n'ubuki buryo bibaza namubwira ko turi kumwe ko bava kwitaba namubwira ko turi kumwe ko bava kwitaba sinamubwira ko turi kumwe ndamubwira ko ari jenyene gusa ndaza kuraba ukuntu ndabigenza gusa ikindi kintu nakubwira nuvugaga Cage Fab ubundi munsi uzomenye ukuntu bigenza kuko ibintu nk'ivyo biragoye cyane procedure ndende cyane uri mu ndinzi ubwira demande en plus de ça atarakwemerera biragoye cyane tonto Benisho we burya urazi urukundo cyari cyo ubire maze gushikirana ukumva ko kunze umuntu twese turakunda ariko ari ma decision umuntu aba akwiye gufata ari control bukuye kugira mu gihe urukundo sawa ndi mu bandi rero ntimunkritike cyangwa mufate fo simbaye wa mbere kandi sindi wa nyuma bibaye no musi kuri KG Fab ejo zuba ku wundi ya mbere ahubwo mbere cyo ndisherie bibaze ko vyogira bangahe tumamagaye twavye tubwira yaraza kwita ibintu birefu tonto kwa birefu kweli arakufise Jux, inza telefone yawe. Allô? Oui, allô, vite. Oui, allô? Oui, vite. Sawa. Biraza neza. Ni sawa nawe. Ni sawa. Tunabamenya? Ni Quincy atuvugana? Yego. Okay. Mwe muri bandi sinamenye. Ni Beni muvugana, Beni Bujahid. Nagwamagaye uranga kunyura nkupirako we. Beni. Si vyiza we. Nonega Beni ubu nawe ushatse. Oya mbo ni mweko ehera aba basi Quincy reka ndagwamagaza yiwanje ndabona umenga iyi nyiri kwiragira connection meze nabi siko connection none ushaka iki? Allô? Oui. Connection ya hatari Jux. Allô? Beni, ganira nujya Fabri. Allô? Bise wafashije. Allô? Oui. Allô? Ati ganira na Fabrice. Ehera aba Quincy. Riko ndakumva Fabrice yaragomba kwiyeskiza yatahuye ko yagize amakosa yaragomba gusaba imbabazi kujya nabahuje just nzi ko bizagenda kujyanye like yaragomba gusaba imbabazi Dewe Fabrice ntaco tuvugana nawe ahubwo ikosa rifise wewe rifise jewe gute
urumva ikosa rifite wewe wemeye kuja kumaramaza muri bijya bintu by'uburofa kurya bijya bintu mwe mwabonye bijya bintu birabaho none gakwinze ndakubaze jewe warabonye ko ari ikintu nari nzi kweri gakwinze no wewe utari ubizi kubera iki kijya kiganiro wagiye kubishira ko bijya eske ugikata erega kubishirako naje sije ndabishirako je hajya je ndakora inkuru hama abayishirako barafise ibyo bajejwe bakabikora amakindi naco ose ugishirako ariyo wagisa ariyo wagitanze eske bari gushirako ikiganiro wewe utagitanze utacerekanye cyane kubera iki ujya mu cameraman ataci yagikata ko naguma mvuga akate ko mwe mwashaka induru z'ubusa nta nduru twari dukeneye kwintia twari tuzi ko bizagenda neza Beni jewe Paulo mama ntaco turiko turavugana siko tuvugana n'ubutungane kandi nari nabikubwiye bye navo none kwintia ushaka ko bigenda gute basi jewe nari nabikubwiye bye nava uzovugana n'ubutungane Paulo mama je ntaco twiko turavugana kujya kwambika ibara umuntu basi dukore gute nukutiyubaha wenyene yari maramaje basi dukore gute nimukora ivyo mushaka dukora ivyo dushaka ego none je icyo mbona je mu rumenga twarakumvikana kwintia bikagenda neza tukumvikana gute gashaka mwebwe mwase ko twumvikana hakiri kare bikiba mweko mwase ko twumvikana bikiba ushaka twumvikane gute je mu rumenga none gakwinze ndakubaze erega nubundi kigano no twogikurako like ibintu byaramaze kuba birebire abantu barabibonye kandi urabona ama reaction y'abantu kubyageze simwe mwabigize yani atari rero umva rero nuba birabaye birebire turakumwe na Fabrice ngana ko ndamukoresha iganiro ariko ari excuse sa imbabazi nkuko yabigenjeje ubwa mbere mu kuyimaramaza like yarifuje ko yosaba imbabazi nyene bicije kuri kamera kandi none tugusabye imbabazi uravyanse nasaba imbabazi abafani biwe asabe ndazi bijya anye namba yari kiki ariko arategura ndazi ntavyonzi mugabo jewe simbona imbabazi yonsabiza arito oya nawe urumva yagiye kugushira mu bintu wowe utari witeze ko yo gushiramo kandi en plus dose anaje cyane mu mutego none ko yabikoze kubera bijya eske bijya yari yabigize kujya kubera ikega je n'ubusi ndabitahura none kwinti yakumva washavuye uvuga ngo sino gusaba imbabazi ngo ntacyo nagukoreye ariko warashavuye komere mana gusaba imbabazi ko nagushavuje urumva DJ nakoze ibintu udakunda ahubwo wewe niwakoze ibintu je ntakunda bijya nta muntu numwe bijya anye yo bikunda bijya bintu nibibaho okay byarashitse rero Paudo ntanzo uri ko atanzoga ari wanyoye gawe mu buzima nta n'inzoga nigeranya bijya bintu nibikora umuntu ari normal si byarambaye ko rero ngira ryari rya mbere wabibonye kuri jewe byarabaye ariko Paudo urasaba imbabazi ababiravye kuko naho burya muko saba imbabazi babiravye manza usaba imbabazi we nabikoreye yakosheje ni cameraman yabitanze byose okay chiriyo nisabiye Paudo ara place yanje kuko niki nabikoze cameraman yarakame mugaya yakame ivyo je nayiko ndakora ariko bro none ko wisutse gute bijya bintu bro gukunda ariko sinanzi ko ari icyaha ukunda si icyaha kujya abantu bakunda kujya kuko nabise kuri kamera hega n'ubundi nabuze ko ari ryo kosa nakoze iko ndatumwanya namwe bye ubiriza kwinti yahera kiji Fabio atakufunga mwana wage ukunda abantu badakundika oui umviriza kwinti basi tuvugane nk'abantu bakuze nk'abantu basi like ivyo basi nk'abantu nyene tuvyumva siko tuvugane nk'abantu bakuze siko hama ehera ku ruhande rwanje basi sivyo je m'excuse kuko jewe cameraman naramubwiye bijya bintu ntibabishireko siko nambwiye ntibabishireko yarabitanga like jewe ku bwanje naravuze ntibabishireko ko robora byarabaye birebire urumva kandi nawe wari wabibujije siko kandi kindi naco nabonye umenga warabimbwiye ncamvuga ati reka niyumvire ico twokora bica bitubira nuko Fabrice ariko arandonda nawe nyene yagomba kuyesquiza urumva
rero ntucikoreshwa n'ishavu ushavure cyane hama ute n'ubugenzi umuntu mufitani kuko twese turakosha twese turagira amakosa like nta muntu numwe ari ntungane personne nta numwe ari parfait kuri no siko rero ikintu je mbona twokora twokumvikana like umuntu akakira imbabazi zacu tugusaba siko hanyuma umuco kugwa mu nyuma Fabrice akisubirako emo aussi nkamenya la façon de vyitwaramwo kubyerekeye ikiganiro wowe uvuga ko twashize sibyo none sinzi kuvyumva rero sawa umunsi mwiza none aho gishwije ikigaga kwindi none gasha je umva no kwishura iki erega dukeneye imbabazi erega like numva ko twafashe umwanya wo gusaba imbabazi erega kuri no mwanya urakomeye imbabazi umuntu ntasaba imbabazi ubwo nyene ngo bace baziswati imbabazi ushobora kuzironka canke ukazibura turavugana mu kanya henge hari ivyo narimo arakuvye Fabrice mwana w'abandi uragowe tonto era ni bakubita kaminote uraza kuzumva n'ibihera allo oui Quintia allo Quintia hari ibindi ndabizi kuri okipe basha uri mu bindi ndabizi mugabo twari tugomba basi dukora iki basi Fabrice akora iki Fabrice akora iki basi dukora iki basi nagenda saba ikigongwe hajya nyene yaciye kuko yaguhamagaye akakurondera akavuga yuko afise message agomba gushikiriza erega nubundi turi live turi mu kiganiro aha anya abantu barakora dukurikirana kandi barakora twumviriza kwindi bariko barabakurikirana barakora twumviriza kuri no mwanya muriko mugira ikindi kiganiro yego yavuze ati ngo asabe imbabazi nivyo nawe nyine yo numbero yabonye ko yocisha mu ko yango arakurondera ahantu hose ngo arakubura ngo aramubloke hose nasabe rero ikigongwe abo yakoshereje abariko aramutuka kuko urana yuko nantwo wambere ni wewe uwambere ni wewe nakoshereje natango sa paudo hanyuma nawe ndasa paudo sawa okay merci uramubabariye sawa nasabe gusa jewe ico ndiko ndavuga nasabe ikigongwe imbere ya kamera vuga ko nshya yumva ngire mvuge gusa usaba imbabazi abantu ama ucusaba n'ikigongwe nawe ese nasabye imbabazi kwinshi abyumve nawe nyene kuri aperi bakunzi ba Kejifabe bakunzi ba Bujahid ndetse n'abasanzwe banzi n'abazi Quintia ndi imbere ya kamera kugira ni excuse saba paudo kubona ko shireje Quintia ndetse n'abantu babonye hirya iganiro batacakiriye neza wabyumvise kwinshi sawa sawa nawe urakoze sha ama pardon kukigora gusa ibi bintu nimutse kubishiramwe muri ico kiganiro bitwavuganye ibihinya yabwo nariga byari kuba vyiza kubera yuko abantu bavyumve ko yasavye imbabazi none abantu bamenya gute ko yasavye imbabazi ndasaba imbabazi ku ruhande rwiwe je ntimusubire kunshiramwe ivyo bintu ntibibaho twari tugomba kukumva ko nico gituma tutakurondeye n'amakamera tufasi twadukeneye kumva confirmation yiwawe kwinshi ibi nibisanzwe sawa confirmation yanje niyo mugabo rero ibyi wanje reka mu byihoze bijya byarabaye mwaramara amati ntabindi sawa yes bro urumva rero ko ari atari uyobe ndaki mugabo ibyo nibimbuza kumukunda bo ibyo nabikubwiye irevre nasabye pabuto kuvyo nakoze imbere ya kamera mugasi nasabye pabuto umutima wanje nasabye pabuto ivuye ku mutima gusa je nivyambamo nkumva nyene yuko umutima wanje utakimukunda nzobiheba nayo nkore ibintu nategetswe n'umutima ariko nibaze ko sinzobisubira bona maramaje yabose ngo nakoze igikorwa cy'ububwa gikora imbwa nanje sindi imbwa ndumuntu nayo ukora igikorwa cy'ubuntu ariko byarashize partout abakunzi ba Bujahid ngoma ndayivuga abakunzi ba Kejifabe muvuga ngo nawe maramaje cyo bituma ndi imbere yayo kugira ndabase partout ngoma ndayivuga ko imbabazi wazihawe ku makosa ya mbere wakoze naje wankoresheje ubugiye gukora iki ngiye gukora kubijanye nzoba ndaye muziki wanje hanyuma mbande ndamukunda umutima wanje navuga ati bihebe nzobihe niba yuko ni wabandanye umukunda kuzotegwa ubitira izindi ngorane erega nzoreka kubikora kuye erega bizohera man bibiri ko biramba ko bizomva bizomva yego
sa twavyumvise je ndagushimire cyane message abantu bayumvise ego nawe wakoze ukigoro wagize nawe nda mukunzi wa Bujahit bakunzi ba Bujahit bakunzi banje kandi pawudo ukigoro mwagize sinzi ko nabatakarije umwanya mugani wa babandi nizaye ko ibintu bitazosubira ariko ikintu kibaye n'ejo bundi muzoze muratahura eske byavuye kuki nimuzoze murajije umuntu gusa impanuro ku muntu guhanura umuntu ni bon guhanura umuntu usuka umutuku igihe wamuhadi wasohora impeta jewe nyana cinifata ku muntu bwatera nibi nibiki umuntu yanzanye ben ikiganiro giheze nasabye pawudo ya si antwa simbona ko twabandanye ibindi byabaye byarabaye wari kumbwira basi nkamenye yindi nzira twobicisha mu gapana imbere Eyo nasarisha sire uzosaba ikigongo naje usaba ikigongo ko naje byankotse kuko nasarishije famille yanje bose warasarishije ibintu wagize ya ivyo ni vyiza kandi kumenya yuko ubikora nundi musi uzomenya ukuntu ubifata n'ukuntu ubikora sivyo nane bwa urakoze ku mpanuro mpaye okay ndabona wewe kashe wome sinzi ngira baragushushuye yes bakunza Buja TV tuzosubira no gutaha wari kumwe na Beni kuri micro behind camera Jimmy professional turakumwe n'umusore wacu ngaha yaragize ikibazo yarakunze umuntu arashikana bya bindi akubwira ati byakarenzo yararenze wa mulinye uvuga wa murongo wa rouge gushika hakora amakosa yarakora amakosa lakini ajara nkoresha amakosa mwarabibonye tuzosubira no gutaha rero kumbere yasavye imbabazi niwe yazisabe yazimuhaye byaheze byagenze neza cyane ihajyanye muri akazi kacu duhura n'ibintu byinshi cyane mubona gusa tubazanira inkuru ari n'ibindi biganiro bipfa tudashirako bivanye n'izindori nyene zishika ariko cette fois ci urumva yuko bigenze neza cyane tuzosubira rero no gutaha wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera Jimmy professional mu binga bw'ivyuma munakora monta kino kiganiro ni CK professional ntibagire kugira subscribe kuri Bujahit no kuri YouTube channel y'umuhungu ni KG Fab yodiyo KG Fab nuvuga kuri YouTube yiwe bye bye